twebwe abafundi twarabanje turirabisha ku mupira turavuga duti mbega ko turi twese nk'abeshi turi bashasha muri iyi ntunganyo nshasha kuko ndafise abakozi twokwita bashasha batahora no muri iki gisata twavuze duti twebwe nyene ubwacu tubanze ahubwa hanini icambere tumenyane kumenyana sukundi twarakoresheje inama abafundi bose baraza ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ndabakoresha inama nk'umuyobozi w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije duca twigira inama duti ubu rero kugira ngo ibikorwa bigende neza dukorane tuzinanye dukorane abene gihugu twese batuzi bamenya bati uwo muntu ahagaze aha n'umufundi wa J.P.G Gitega twavuze duti ni itegeko ko icambere tubanza kugura umwambaro uniforme nk'unambaye kugira ngo aho tuzoba tugiye mu bikorwa bamwe bo mu ntwaro basanzwe baturongoye canke umushikiranganje wacu asanzwe baturongoye n'abandi bakorana azobanza araba ati mbega muri iki gikorwa cararitswe abafundi niho bari uyu munsi nambaye uku nta muntu ku rubuga anyobegwa araduharura akabona ati abafundi koko nabo bafashe ya mbere kugira ngo baze gushigikira kwifatikanya n'abene gihugu su kwifatikanya gusa mbere twebwe dutanga akarorero abandi bagakurikira ico cabaye icambere twobamenyesha duti ubu ku mitumba yose baba ba monitere n'abagisa natwese gushika kuri jewe twambaye ukumubona twambaye kandi kitwakigize naciyumviriye gifise intumbero kugira ngo ca gitutsi twahora twumva ngo abafundi birigwa ku kabare bariko baranwa inzoga ngo ntaco bakora kugira ngo nuwo bazosanga ku kabare hakiri mu masaha ya kare saa 2 saa 3 sangahe bazapfumwe bamudufotorere nawe ntazoharira yambaye iyi uniforme mpaka tumenyekane kurya abafungwa bari mu mpimba usanga bimeze ugasanga nta na hamwe yo kwinyegeza umuntu iki rero caraduhaye ingufu ica kabiri twaciye tugirira ihimiriza abene gihugu turagira amanama dufadikanije nabo mu ntwaro turagira amanama ku mitumba ishoboka itari mike hanyuma rero ico twababwira sikindi twabigisha canke tubibutsa akamaro ko kurima muci turabigisha akamaro ko kuja mu makoperative uyu munsi abene gihugu bari myiborozi b'Igitega benshi bari mu makoperative turabigisha ivyo gushira amatongo hamwe erega kijya kintu co gushira amatongo hamwe nyene cubahira umukuru w'igihugu akikimenyesha abantu bumva umengo nukurandura uburimbi itongo rikaba rimwe ryose rigasa oya nyabuna ahubwo twavuze duti indongozi yose izobiri kirigisha ikijanye no gushira amatongo hamwe nibadufasha ahubwo bamenyesha bene gihugu ko baca batera mbere babonesha uburimbi naho katari bakagatera kugira ngo bigende neza ico rero tumaze kugishikako twarabonye dutubu rero tugira twitegurire neza irima ryici duca tubanza kubahimiriza ko bose borondera amafaranga kugira ngo baze bagure imbuto zirobanuye zo mbuto zirobanuye tubabwira sizindi niziri kubagwiza mbuto kandi aha mu Burundi zirahari twasanze abarundi abanyagitega turashoboye imbuto zirahari zimwe ziba zemejwe n'ikigo ONSS twaherekejwe na izabu bikagenda neza noneho dushimire leta iheruka kuronsa bene gihugu b'Intara Gitega itoni zishika 120 z'imbuto zirobanuye zimwe bita pane 53 izo nazo twaramaze kuzishikiriza abene gihugu bose tubicishije kuri banyakubahwa ba Mustanteri n'abarongoye igisata c'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu makomine uko ari 9 biriko biragenda neza
ico rero tumaze kukibona twaciye tuvuga duti ni vyiza ko abenegihugu bashungurukira rimwe bose mu mwonga kurima. Barimiye rimwe, uyu munsi murabona ko kumbure imyonga yose irarimye kandi abenshi bariko barateragira. Kuko muri ayo manama twakoresha twabwira abenegihugu ko ifumbire y'ikirundi n'ishwagara ariko arahara mu ruganda ntibacure. Abenegihugu b'intara ya Gitega barimye borozi baratwumviye barashungurukana ifumbire y'ikirundi mu myonga kandi duca turabona ko bimeze neza. Ubu rero twobamenyesha ko mugize imisi mubibona kumbonesha kure, tugize imisi twebwe nyene duhereye ngaha muri ibi biro vy'intara y'uburimyi ubworozi n'ibidukikije dushunguruka mu mitumba twese, mbere tukigabura abafundi bamwe nkabatondeka muri iyi komine abandi muri iyi komine, tukaba twavuganye nabo mu ntwaro, twavuganye nabo mu mugambi uri ku butegetsi, ugaca usanga mu vy'ukuri twese hamwe turiko turashigikira abenegihugu bacu kandi bikorwa ku rubuga tukabona ko bishishikara bigenda neza. Kuko hariho ingorane twasanga hariya mu gihugu aho wasanga abarimye tuvuga ngo bari ku kivi bariko bararima ariko batabona twebwe abafundi, ugaca usanga bariko barima batera yandi magi, ugasanga bari gutera intete zibiri bariko batera zitanu mw'ibango, ugasanga n'ubuhombe, canke ariko atera indimagi hariho n'igihe mw'ibango hagwa y'urutete rumwe, ugasanga ni kibazo. Mugo uyu munsi murabona ko usanga mu myonga ibigori bigeze kuyangika ari ibintu bimeze neza bitonze, uzanye ka kadege bita drone uranezerwa, ukabona ko abarundi kumbure abanyagitega canke abarundi muri rusangi turi mwihinduka. Ico rero twabamenyesha ni kijanye naco n'ifumbire y'ikizungu mvaruganda ya fomi kumbure bariko barakoresha. Tuwamenyesha ko ku gisata c'ifumbire ya fomi ivyo muri iki gihe cirima ry'ici twaragize akabazo gatoya, kuko murabona ko ntiriraboneka kugira ngo tuyishikirize abenegihugu barimyi bacu, ariko hari ico twobaremesha ko mu mwonga ntihasanzwe hameze nko ku mitumba. Igituma jewe nk'umuyobozi w'intara nabwiye abarimyi ko boja mu myonga bakaba barateragira, hariho ivyishimikizo bishika bitatu. Icambere ni icuko mwumvise ko twababariye gukoresha kujana ifumbire y'ikirundi mu myonga. Ikigira kabiri, twebwe turavye ibiharuro vy'ifumbire y'ikizungu mvaruganda fomi twagiye dutanga inyuma y'igihe co guteragira impeshi, turabona ko nubwo abarimyi borozi batoba bafise ifumbire y'ikizungu bose, hariho abayifise hariya mu mihana, kuko nk'umuntu yayirose guhera itariki imwe y'ukwa kane kuduga, kuko twarashishikaye dutanga twahagaritse mu nyuma, abo turabona ko n'imiburiburi bafise iyo kuba barahendahenda kugira ngo bigende neza. Kandi abarundi barafise umugenzo mwiza wo gukundana, aho dushitse turavuga duti nyabuna uwakarose akakaronka kumbure akakabika, uyu munsi ugasanga atarima mu mwonga, navugane na mugenzi we baguranane kugira ngo bashishikare kubikora neza. Hanyuma twebwe nk'abafundi n'intwaro ico twakoze, twarakitanze raporo hejuru kandi turizeye ko leta n'umuvyeyi kumbure iriko irabikorerako, turarindiriye inyishu ariko ntitwohagarika, tuca dushishikara dukora. Ikindi ca gatatu twishimikiza nk'umuhinga mu vy'indimo, tuwamenyesha ko kurya mu mwongo usanzwe ubona ari ahantu hicaye arya n'amasi asanzwe kuri kama kayo aryoshe, kuko murabona ko na ya misozi usanga twafumbiye mugo ugasanga ntiturashikanaho imikobeko, vyose bishungurukira mu mwonga.
nico gituma nico kiraduha icizere ko boba barateragira kugira ngo ntibahave bacereza amasuka, kuko naho ucereje isuka biza gutera ingorane ca gihe c'irima ry'umuceri, kandi abarundi bo murazi barazi guharura amatariki, nubwo wogira ngo ubahinduriye ikiringo ico ntiboshobora